hino yuko hagira ikintu mvuga reka mumanze murabe kano ka video. This is the new Uzi gun made in Rwanda. Yes. It's so beautiful. So you can hide it. Yes. 1,000 round per minute. This thing is beautiful. I think maybe we need a second amendment in Rwanda so that we can all purchase. Hanyuma bino biraheze reka ndabumvishe kandi karo ka video kandi mwumvirize muri audio hanyuma cyenda babwira. Ariko sinavuze ngo tuve mu Rwanda. U Rwanda ni rumwe mu bihugu bishobora kudufasha kuko natwebwe twarabafashije kubohora igihugu cyabo mu 1994. So kuvuga yuko ngo tudakomeye, turakomeye. Mugabo turakeneye aho tuva uburyo entraînement ibikorwa bitegerezwa gukorwa ni byinshi kugira revolution ikunda. Ivyo navyo bikenera ikibanza Sada. Yego ivyo birumvikana ariko nayo kwisuzuguza sibyo na kera sico kimwe n'ivyubu. Urabona ubu inzigo zaramaze kuba inzigo. Ibihugu ku bihugu biriko biramarana. Rero hasigaye aho twebwe duhaguruka mu gihugu cyacu tugahaguruka nimba ari ugufasha tugafasha abari hariya hanyuma ibintu bikagenda neza twama turi kuri bya bintu dusegereza hariho dupfuye. Oya nakubwiye Sada, nakubwiye sugusegereza. Twebwe revolution turazige twoyikora, turafise ama plan byose birahari gusa urafise iyo utegerezwa kuva Sada. Ntuva mu kirere. N'abanyarwanda bavuye mu Buganda. N'abasendede bavuye muri Tanzania. Urabona nka twebwe bamwe turi mu mahanga, abandi bari mu bindi bihugu nyene vya Tanzania vyahe, ariko nitwaje hamwe tugashira hamwe ibintu bizogenda neza mu Burundi. Lakini ibi bintu urazi ikintu kiriko kirica igihugu cy'u Burundi, ibi bintu byo gusabiriza turindira ubufasha buvuye mu yandi mahanga nico gituma taco tupfa twarigejejeko. Oya ho naje ndagushigikiye nta bintu byo kuguma revolution era Sada, revolution imaze guhera nta bintu byo gusubira gusabiriza, ahubwo ico tuzoba tugiye dutangure gukora twubaka igihugu twese turi kumwe atabwoko. Kandi kiriya gihugu ndakubwiza kuri Gasada twokuraho kajya kavirisi k'ubwoko kamazura songoye n'ayafyase mama wanje, tugashira imbere kuba umurundi n'umurundi kazi, tukanama rimwe tugasenyera ku mugozi umwe. Kijya gihugu chobi mana ikigongo chobi gihugu c'amatanu mukama mana dusenga basha ingenzi zova no kuri Mars ngira zije kuraba Burundi. Ico nico kitwishe. Ivyo bintu vy'amoko ntavyo dukeneye kumva mu Burundi ngo hutu ngo tutsi. Ivyo vyari vy'abakera, twebwe ntavyo dukeneye. None umvise ko sende turiko bishira umurundi kazi dukora ivyacu umutima uri hamwe, tutazuragirika tutagira ubwoba, igihugu cyacu kimere nk'ibindi bihugu byo hanze. Urumva ndagaye yaba yarakiriho cyangwa Rwagasore tuba turi mu buzungu, amazu yacu yaba yabameze neza, ituba turiko turahangayika mu mahanga tutagusegereza dukorera abanyamahanga duhangayika. Urumva abantu bamwe bagapfira mu mahanga kubera iki? Ubu abarongozi bacu baseha bishirira mu nda. Urumva nuguseha gusa bishirira mu nda, naboro nk'izo mfashanyo nibazi kuzifashisha. Ati rero izifasha ngo tuzirose reka twubake ama project mu Burundi cyangwa ama kampani nkuko abayandi mahanga yariko yakora, abantu baje mu buzi ahubwo bafise ubuzi ama kampani bahereza bajya byari biturire nibisuma nabicaye nibisuma. Urumva dukeneye uburundi bwacu bumere nk'ibihugu vyo hanze, natwe twidagadure. Ibaze kuba ubaye mu gihugu cyo hanze ubona ibindi bihugu biteye imbere, uriha amatax ugumugiriki kandi ushaka kuyariha mu gihugu cyawe. Urumva niba manze barabira karorero kuri Traore, uyu mu president wo muri ntuze mbega nihega mana ya Burkina Faso raba umwana ingene hagurutse umwana kifise imyaka mito 37 ahagurukije igihugu ciwe avuze ati twararushe kwa
duhangayika n'abafaransa batunyanyaza ubu dukeneye ibyacu bikorerwa hanyene kubera ko Burundi nabo none ababirigi nabo bariko baradukorera kubera iki imisi yose igitoro kirinjira kirariwe perezida nawe akishinga aza kuvuga ngo tutangure ngo kunobagurishwa ni ngo gwishwa ngo n'ibikogoshi n'abacayina we ni turabacayina twebwe turabarundi n'abarundi kazi dukeneye gukora urumva dukeneye gukora twubaka igihugu cyacu twubaka amazu meza ibitaro byiza abantu bagira ubuzi abana bareke kuba bacokora inzara n'ubukene byose twapfuye isoko baraturi urumva muri commentaire mumpereze ibifyera byinshi ngaho ndakwereke komeza Sada ugurura mikro yawe ego sorry mbo urumva natwe urabona hariho nk'abantu bari ngaha twebwe turi hanze twebwe turi hanze turashobora kuvuga tokereka tube bamwe twiyunge urumva tukakubaka ibihugu byacu mu Burundi tukubaka amazu meza tukubaka ibitaro tukubaka amasoko yani hamwe abantu bavoti ego kweri urumva ndabasabye mu mumera amadifte Sada menshi tuvyubake gute kandi ibihugu byacu abaperezida bacu nabo baramaze kuba impumyi bategereza imisada yawe bashaka ngo dudandaze ibisiba n'imifyero urumva nawe iyo misiba jewe ntayo nkese ndi mu Chinese urumva ndi umwana navukiye Bujumbura nkuriye mu mahanga navuye mu gihugu cy'u Burundi niruka fisi imyaka amezi nkuri inyuma y'igihugu cy'u Burundi ndiko ndagenda maze kugenda gutembera bakansahura ngo zana ibihumbi haribo mvuga ati akanu gafaranga ngiye kubaka hejo nzobona impfuvyi ndashira muri kakazu nzoyifasha ariko nibo bagaruka bakaza kutwambura none iki gihugu cyacu cy'u Burundi aba perezida n'abantu barongoye ico gihugu bariko barabahe nibisuma nasanze kwanza ubu bakwiye kuza haritoza abantu bakiri bato batwara intwaro nibo bafise ubwenge abantu bakiri bato lakini abantu babatama bacoya nta kigenda bashirinda imbere murakoze cyane ego nakamara amazi turagowe nico gituma revolution icisha Burundi ninda ndende bavyita ngo indangari nukurya bisehera ibitoro biraza perezida tukazoma ariko aravuga ngo urumva ngo ariko je mpora numviriza nkumvisha vurirandire nkavuga ariko geseka mana ibi ni biki koko ngo ivoka rimwe ngo igurigurwa ngo amadolari 5 ngo narango iryo voka rimwe ngo ritandaze ngo si dolari ngo ntibingana n'ijana ivyo bisigura iki ivyo kubwira abanyagihugu ivyo bisigura iki dukeneye Burundi bwacu buhaguruke igihugu cy'abasokurura basokuruza cy'abanyokuru tugihaguruke twebwe ugwaruka hapana kuza baradushirira ku butegetsi abatama batafise n'ingufu badushiriraho imisore ifise ingufu batwara intwaro bahaguruke abasirikare bareke kuza barahangayika bene kujya uwo bako barapfira no muri Kongo mu ngwani itaturara kandi igihugu cyubakwa no gushira hamwe igihugu cyubakwa no gushira hamwe raba Rwanda ni murabakaro Rwanda no muswi avuca uyu munsi bamugati se utwari wanyu raba Rwanda ngene rutagase natwe turi hanze twe dufise inkomezi iki twishe nabo ba president kugira ngo kubaka inzu barabakwishe nukumukuraho no gukuraho sendede oya jana ja kweri kwa bijya binavuga oya nari naramukunze ubwa mbere acinjira uboya byishwa n'intu je navyo ngene oya oyo n'umusoro natwe igihugu cya imiduga tugira imiduga uragomba kugura umuduga hejo barabawuturiye barabawumenye ivyo ni biki
imiduga nta ma AC ifise, amabasi nta ma AC. Sizi mbonera Bitwa n'indugumba. Ivyo ni biki? Oya. Igihugu cyacu cy'Uburundi ibyo Sada ari kuvuga ni ukuri. Ibyo Sada avuga ni ukuri. Na rimwe igihugu cyatera imbere mu gihe umuyobozi atari muzima, adafise ubwonko bukora neza. ngira ngo mavyumviye byinshi hano byavuzwe. Abarundi benshi basigaye basa nk'abantu barakaye, kandi ibi bintu byo abarundi kurakara mu buryo bufadika buboneka, bino bintu birafite ikintu kizobikurikira, birafite ibintu bizobikurikira. Murumva hariho umuntu ashobora kuvuga ukumva rikavugana nk'inzigo. Je nk'abanyarwanda bamwe bari hanze y'u Rwanda batuka u Rwanda bijya nabyita inzigo, bijya n'ishari, kubera yuko nko mu Rwanda hari ibintu bafite bifadika. Ku banyarwanda munkurikirana, hari ibintu mufise bifadika biboneka. Nta muntu w'umweranda hano kwisabaho, nta muntu w'umweranda ariyo, ariko mukora ibintu bifadika biboneka. Hami wa muntu aza ngaha batuka uvuga uti we bino bintu bifatiyeho nta siguro mbibonamo. Ariko iwacu Burundi ibi tuvuga ni ukuri. Sivuga ngo umuntu ngo yanka CNDD-FDD, ngo umuntu ngo yanka ngo ubutegetsi, ngo umuntu agwanya ubutegetsi. Oya, buri murundi wese bino bintu arabibona. Nakababaro turababaye ni ukuri. Bino rero bintu by'abantu bavuye hanze uje mu Burundi, murabizi ko president yabivuze ngaho uje mu Burundi, uje mu Burundi ibintu byawe baca babijya. Reka ndabumbishe president kirabivuga, nimuvuge ngo bariko barabesha. Abanyamahanga bafite imitahe yabo nibakiza mu Burundi, muca muji inama y'ingene murya amahera yabo ntaho baburana. Muji inama ingene ngo nazana ajya amahera tubereke ingene duca tuyamuzuruma ntazoronka haburana, mukabija inama neza. Nta munyamahanga akizana imitahe mu Burundi, muga mushaka iterambere, bose barahevye kuza. Mugabo muri mu manama murabona rero nimuza murabwira abanyamahanga bazana imitahe yabo mu Burundi, kandi muca muyabiba ahantu hatagira ubutungane. Hoje umunyamahanga gute kuzana umutahe wiwe yibwa ntagira umuburanira.